ariko hari icyo utazi. Uhuruta Elisa yaraje yararishe ibyawe, ibyazimiye byaratowe, hari uwabirishe quelqu'un a tout payé, uri akite, nta rubanza ugifise, uri muri Kristo Yesu. Hanyuma rero kandi n'imyenda irarutana, ariko nta mwenda usumba umwenda w'ibyaha. Yesu yararishe ngo ibyaha byose waguyemwo uno munsi uronka ijambo rigukiza. Hanyuma rero dusoma amajambo y'Imana menshi cyane, ariko kandi iri jambo ry'Imana ryugaraniremwo. Uyo mupfasoni arizera, hari kwizera novuga nti kutagira ubusazi nimba ndakoresha iryo jambo, kuko la foi c'est comme une folie, parce que la foi wewe ubona iby'abandi batabona, wizera iby'abandi bitumvikana. Wewe urumva iyo wizera ibiboneka nta kwizera kurimo, ariko umuntu yizeye ijambo ry'Imana gusa, ndakubwiza ukuri, utiyugaranye womena, utiyugaranye wosesa. Kuko abagutwenga botuma uvuga ngo ndabivuyemwo, ukavuga uti jewe naganize ijambo ry'Imana abantu bontwenga, kandi ibintu nanabyimbaga bakoko nta bwenge burimo. Bati yo Elisa yabuze kubasaba imfashanyo, yabuze kubaha ibyo afise, kandi yaratunze ngo ari n'ibyo abahaye ngaho, abahaye ijambo, ibyo nibyo muzanye, abaha ubusazi mu bantu. Utiyugaranye wosesa, utiyugaranye womena, utiyugaranye wohomba, ariko wiyugaranye mu ijambo ry'Imana, wiyugarane. Uyu Elisa muribuka nawe nyine igihe kimwe yarasabye ibintu biteye ubwoba, hanyuma rero abisaba Eliya. Mubise mu ijambo ry'Imana yo mu bami ririyo, mu bami ba kabiri nimara umwanya, abami ba kabiri igice cya kabiri guhera kuri 9. Eliya agira duge mu ijuru, Elisa muguma inyuma, bajabuka agisigana nga sinkuva inyuma. Eliya arabona ati ngira ngende mu ijuru kabisa, acabwira Elisa ati nega Elisa, aho wamurikiye rero biraheze, ubu rero ngira ngende udashika wewe, ngira ngende sabe icyo ugomba, hanyuma zatandukana. Elisa ati ndagusaba ikintu kimwe rero, ati ndakwinginze se mutungwa, ungabire imigabane ibiri, ungabire imigabane ibiri y'iyo mpemu yawe, double portion de ton esprit. Eliya ati wewe unsaba ibintu fwade iby'ibyo mfise no bikurahi, wewe nawe ari kunsaba ingabire mfise ntari kuguha, kuko nanjye nayihawe n'Imana. None utusaba ingabire zande zose fwade no bikurahi. Ati unsabye kigoye, atariko rero ati uze kuguma undavye, ati genze kugenda uguma undavye ushinze ijisho, ukunamika amaso mu bindi bintu urabihomba. Urabona niwe mbona igihe ngenda icyo usabye kiza gukunda. Agumiza ijisho aritunuye kuri Eliya, hazabona amafarasi ye imikogote y'umuriro wa iramutwaye, amaso yakanuye, arakomendura ati yewe mana Eliya we. Hari birambo yavuze aryoshe y'amafarasi n'abayagenderako, arakanura abona ayo mafarasi, kuko iyo ndahe niwe yayishinze, abona amafarasi y'umuriro, abona Eliya yaragiye, ibintu biratumuka. Elisa arakoma induru, akanura amaso, reka bimbereye gute, ya mazi abona umutamana urakorotse, ati yo Imana ya Eliya irakomeye, ati ibintu bitwaye Eliya birakomeye, Imana yanjye yako ya Mana dusenga irakomeye, ati ibintu ikoze, ati Imana irakomeye, abona Imana irahambaye, ati yewe Mana ya Eliya, yewe Mana ya Eliya urakomeye, yewe Mana ya Eliya, ati yewe Eliya nahugiye, Imana yawe irakomeye, ati Imana yawe irahambaye Eliya. Yo adabona gatamana gakorota gatora, ariko asiganya Imana ya Eliya yagiye, asiganya umutamana n'Imana ya Eliya, ashafata wa mutamana ya kuruzi. We Mana ya Eliya uri hehe? Amen, haleluya, amen. Yesu nashimwe, amen. Mana ya Eliya uri he?
akubita uruzi Yorodani wisatu aramuhabira ati bya bintu birakomeye. Eliya nahagiye bya bintu birakomeye. Abasomyi ba Bibiliya namwe mwoharura burya Eliya yakoze ibitangaza bikomakomeye 6, ariko Elisa yakoze 12. Kubera iki? Ya migabane ibiri yasaba impwemu ya Eliya. Yesu nashimwe. Rero Elisa yari afise iyo experience mu kwizera. Aho yazabwira uwo mugore icyo aza gukora, yari azi nabo cyamushikiye mu buzima. Aya majambo tubabwira samateori, natwe yaradushikiye, natwe twarabonye Imana. Jewe nta mushikiranganje tuvukana, jewe nta muntu yabaye mu directeur general tuvukana, jewe nta muntu yabaye gouverneur bo muri province tuvukana, jewe nta na musitanze jewe tuvukana, nta n'umuchef de zone jewe twavukanye yariho. Jewe nta bantu tuvukana akuze. Umukuru yabaye jewe nyene. Amen, haleluya. Ni jewe nabaye umukuru, nije nabaye igitangaza, kandi ndakuze ndi umwana l'avant-dernier mu bana 10 n'abandi. Numva nabayeho ku buntu bw'Imana mbere, ariko rero Imana yangiriye neza, umuryango ndawubamwo, kandi n'ubu Imana ifashije ndacyabwiriye ikimazi. Ariko ibintu ivyo ndabafashisha nivyo nabonye mu Mana. Amen, amen, amen. Si ibintu ndunze by'amaso aboneka, amajambo y'Imana niryo jambo mfise nahawe. N'ubu ndacyaryamikamo, nkarisinziramwo, nkaryifuka, nkariraramwo, nkaryitembagazamo bugaca. Iryo jambo y'Imana ryamye ari rwanje. Imana nishimwe cyane. Nawe uyu munsi rero utandiki ijambo ry'Imana. Uyu mwaka ntuzuwe umukene mu ijambo ry'Imana. Ibibazo ufise ni byinshi, ariko inyishu ni ijambo ry'Imana. Ugiyugaraniremwo, ugyizere. Kandi biravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, asenga Imana yizeye. Imana imvura imara imyaka 3 n'irusi itagwa, hanyuma asubira arasenga, imvura iragwa. Biravuga ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Eliya yari umuntu nkawe. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Nawe uyu munsi uruta Eliya ari hano, kandi Yesu yaraje. Ijambo ry'Imana rikora ryumva mu bibazo byawe. Ufise iki? Ufise iki? Uyu mwaka wewe uwinjiranyemo niki? Nivyo kuri hari abantu binjiranye y'amazu, bavuga ati jewe uyu mwaka nararonsa amazu. Imana yarakoze, nararonsa amadiplome, narayironsa hano muri Canada. Ari diplome naronse nziza, yarakoze. None niyo no kwishimira, nizo ntunga abana gatoya nzotungwa n'ijambo ry'Imana. Mbega wowe ndi wize, mbega n'ijambo ry'Imana kuri konde, mbega none akazi keza uyu mwaka uheze. Si byinshi wabonye, ariko ivyo byose birarutwa ijambo ry'Imana. Niryo ryobizigama, niryo rizobigwiza rikavyuhira. Ijambo ry'Imana uyu mwaka uze ugiyugaraniremwo. Haleluya, amen, amen. Umwaka wo kwiyugaranira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Yegome naho wawaribwe ubuzima, shetani ariba akagutera ingwara n'umusuma. Yohana 10:10 avuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwica n'ukwiba no gutikiza, ngo ariko jeho naraje ngo intama zironka ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ijambo ry'Imana rirahindura ibintu, ubusuma bugahunga, ingwara zigahunga. Niwizere ibyo kwa shetani biboneka imbere yawe. Wizere Yesu yazanye ubugingo budashira, yakuzanye ubugingo usagutse. Zoe ni kuvuga la vie en abondance, ni kuvuga la vie dans toutes les dimensions, spirituelle, économique, psychologique, relationnelle. Uburyo bwose ni Zoe. La vie en abondance ni Zoe. Yesu yazanye ubugingo busagutse, kandi ni don yawe yakuzaniye. Mbere le meilleur grand don, le plus grand don, c'est Jésus lui-même. Cette année mu kanwa kawe haba ijambo. Eshize ijambo hafi yawe, mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Muraza ayo majambo byagenze, arasuka, atangara ati ibintu bitwaye ko nibiki. Abana bazandika ati kiruzuye mama,
yego zana ikindi we, arasuka ati zana ikindi mama kiruzuye ga mama kiruzuye, zana ikindi we, akazana akuzuza ukwizera kwe guca kukiho ubusazi, kurakura nyatwana ukwizera baraba amavuta ahantu hayarava kabura hariho, kabura isoko itagira iyiva, urubindi rukuzura, intanga ikuzura, ibidumu bikuzura, ibisufuriya bikuzura, akuzuza zana ikindi mu nyuma rero haje cyane mageze zana ibindi babana zana ibindi ati byose byaheze amavuta ngo bi arakama. Haleluya, Yesu nashimwe. Amen. Ukwizera kwawe uko kungana ubu ugira ukwizera gukomeye nta muhinga, wewe ntiwitumira bango nta kwizera mfise, nta muhinga afise, dufise ukwizera n'uko nyene wibanira ku ijambo ry'Imana. Umwana muto aza abona biruzuye acara yambara agahuzu ariruka no kwa Elisa ati ibintu byatubaye ko Elisa amavuta dufise mu nzu yacu twavuze niyo dukwiza, amavuta meza originale ya Elayo asumba ayo mu mihana yose, amavuta meza. Ati ndakora iki? Agira sagesse y'Imana iguhezagiye, guma mu ngoro y'Imana, gumana n'abakozi b'Imana. Hari abantu bahezagirwa yaronka akamodoka agacaheba Imana, hari abantu bahezagirwa yaronka akazi imyanya yo gusenga, reka singifise akanya kabisa, ndafise umugisha ukomeye cyane, na dimanche ndakora na samedi ndakora, yego nivyo ndashaka gushika tukabitara muri bino bihugu, ariko ntiwijajare uvuga uti Yamana yampa bino bintu hinge nirukange, babakozi bansengera Imana hinge nze kubaraba ndababaze ngena n'uyu mugisha ndawujera. Reka abantu barazimya kubera umugisha, abantu barazimya mu byaha kubera barongoye, abantu baragwa mu byaha kubera bavyaye, abantu baragwa mu byaha kubera imishahara yabaye myiza, abantu baragwa mu byaha kubera baronse ama promotion, abantu baragwa mu byaha kubera ko Imana yabahaye umugisha batagwa mu byaha. Ariko uyu mugore avuga ati yemwe simba bigana ikosa ngo nigira igitangaza, ejo mbumusazi ngo nuko natunze ntamwe nje mu nzoga, nje kuboregwa, nje mu busambanyi, kumera nahawe n'Imana, singe nirukange mu bufakazi bwanje, ndatabawe. Ibi bintu mfise n'umugabo akiriho nabyo twari bwaronke, kandi ibi bintu ni byinshi cyane, ubutunzi bwadutse mu nzu, yari yuzuye amavuta inzu, atigenda ushora amavuta ufise uyashore. Ikintu cya mbere gwishura ideni, Imana iguhezege n'wishura ideni, niyo byo woba wasize hariya muri Afrika ugishure. Umuntu w'Imana arishura ideni, hari umuntu yakuguranya ukenye none nturamwishura, niyakwishura ugashobora kuvuga amajambo mabi, ukamuvuga nabi kandi yagutabaye ubabaye. Oya, yegirira neza umuntu w'Imana ko yaguhaye musubize, mwishure, hanyuma nawe uzogira umugisha, hanyuma ibisigaye bizogutungana n'umuryango wawe. Uwo mugore nuko byamugendeye, Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Icyo gihe rero uwo mugore ivyiwe bica birahinduka, biba bishasha, yiyugaraniye mw'ijambo ry'Imana. Mbega mukunzi, weho wumva ufisi, yego weho wumva uyu mwaka uwutahukanye mw'iki, uyu munsi uhure na Yesu, nawe ufite imyenda myinshi ntiwihebure, hari wakurihiye byose, uca utaha amahoro. Yesu yabwira ngo genda amahoro, ngo kandi ugende wishure kuko yaguhaye ibirenze ibyo ukenye. Haleluya, yaguhaye wa mupasoni ibirenze ibyo ukenye. Hariya mu gitabo cete cyaba Filipi 4:19 muzohasoma muri muhira abi Filipi 4:19. Pawulo ariko arahezagira abantu bamufashije, yababwiye ngo uhoraho ngo l'Éternel uhoraho ngo pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Imana yandi izobamara ubukene bwanyu bungahe bwose, ngo nk'uko itunga ryayo riri ryo muri Kristo Yesu nizokumara ubukene nk'uko ukenye. Murahasoma neza, ndikumara ubukene nk'uko ukenye. Oya, ikumara ubukene nk'uko itunze. Haleluya, amen. Izokumara ubukene bwawe bwose nk'uko itunga ryayo riri. Ni ukuvuga izokumara ubukene burenze ubwo ufise muri Kristo Yesu. Niryo jambo Pawulo yandikiye bariya bantu ngo Imana yanje mwakoreye
izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ryayo riri ringana ryo muri Kristo Yesu. Amen. N'itunga rirenze ubukene bwanyu bwose. Imana igufitiye agakiza karuta ibyaha byawe byose. Haleluya. Imana igufitiye amahoro aruta cyane izo ntambara urimo. Imana igufitiye inyishu iruta cyane ibibazo ufise. Imana igufitiye amagara meza aruta cyane intege nke zawe n'ingwara ufise. Imana igufitiye indirimbo ziruta cyane agahinda n'intundu ufise. Imana igufitiye amagara meza aruta cyane ingwara n'ubumuga ufise. Haleluya. Imana idufitiye umugisha usumba imivumo n'amagorwa yose urimo. Umugore yaciye acika bitumwako, araba umutunzi, mugabo yubaha Imana, agendana n'Imana. Abana biwe mu gishingo cyo kubabaja baca bagenda mu mashuri nyamashuri meza meza, bambaye neza, batabura minervare, bashajije. Umupfakazi araba umugenzi w'abantu bakomakomeye, arashinga intati byagenze gute. Abo muntu ari specialiste muri témoignage de la foi. Uragomba kuba nawe umuspecialiste mu kwizera ijambo. Uze gusoma Abaheburayo 11 uhanonosore, uraba abantu bizeye, nawe birakongera ukwizera. Imana nibahezagire cyane uyu mwaka. Ubu mwaka wo kwiyugaranira mu ijambo. Nta muri yo kwigisha ibintu byose, ariko uyu munsi, uyu mwaka wiyugaranire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ehe ngira ijambo hafi yawe niho riri. Imana iri hafi yawe. Imana ntikure y'umuntu n'umwe. Oyaye umuntu wese yoyikabakaba gusa ngo yoyikorako. Ndiko handitswe hariya mu Byakozwe n'Intumwa ngo Imana ntirikure y'umuntu n'umwe. Imana ntirikure yawe na gatoya. Imana ntirikure yawe, irakwegeye gusumba ibyo bibazo urimo, irakwegeye gusumba ayo magogo ucamwo, irakwegeye gusumba ayo madeni urimo. Imana yawe ntirikure yawe, iri hafi yawe. Ehe nshize hafi yawe ijambo ryo kwizera niryo twigisha. Ehe ijambo, shize ijambo hafi yawe no mu kanwa kawe, weye kuvuga ibitagira ikimazi, weye kwatura ibitagira ikimazi. Uvuge n'akanwa kawe ibyiza ijambo ry'Imana rivuga. Jya mupfakazi avuga ati kubw'ijambo nkuye kwa Elisa w'amavuta ndagusuka muri uyu mubindi, agasohoka kabona birakunze. Nawe wakidumu, kubw'ijambo nakuye kwa Elisa ndagusuka mwaya mavuta, agasuka kikuzura. Hari ikintu bita intango niniya cyane, ibi cyangwa ibibindi binini binini nka bya bindi Yesu yuzuzamwo impange, zari impange cyagiye agenda ikandi Galilaya abantu bashonje banyotewe, arabyuzuza amazi bihindura vino, abyuzuza amazi mbwa yose asanga ayo mazi yahindutse vino. Ibyo bibindi byose biri vide arabyuzuza. Imana ni nziza mw'abantu b'Imana. Izi ni ntahe tubashingira, n'ukuri twese igidutunze. Notre fierté ni ijambo ry'Imana. Mw'abantu b'Imana uyu mwaka muze mwiyugane mu ijambo ry'Imana, muze musoma ijambo ry'Imana, muze mugitembagazemwo, ntimuze musamare ngo ubuzima bubatware mu bindi gusa. Turi mu bihe bigoye, ibihugu dukutirukanze ntacuronka, amafagitire ni menshi cyane, ariko uyu mupfakazi aya mafagitire yarishuwe kubw'ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Igihe kimwe narizeye ijambo ryo muri Matayo 19 kuri 26, muraza murandika ayo majambo y'Imana muze muyugaraniremwo. Matayo 19 kuri za 26. Yesu haza umuntu yari mutunzi, aravuga ati nkora iki kugira ngo ndagubwami bw'Imana, nze ndagubwami bw'Imana. Yesu aramubwira ati genda ushore ibyo ufise byose. Uwo musore avuga ateka kabisa ntibishoboka, ntabyo nibyo nirondereye. Ayo mugenda babaye kuko mutunzi, hanyuma babaye. Yesu aramubwira ati batunzi birabagora kudoshika mu bwami bw'Imana. Ati cyoroshe, ati ningamya guca mu izuru ry'urushinge hako mutunzi yinjira mu bwami bwo mwijuru. Abigishwa bumvise ayo majambo arabwira Yesu ati ibyo bintu birakomeye byo kuja mu ijuru, aho ntibishoboka. Ati byoshoboka gaye, ati ntibishoboka. Yesu arababwira ati kubw'abantu nibyo icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka.
hanyuma iryo jambo ryo kuri 26 bivuga ngo ariko ku Mana byose birashoboka. Narayifashe ndaryugaraniramwo n'umuryango, twari dufite sujet de prière, ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba, turaryugaraniramwo ngo ivuga ngo ariko ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka, tout est possible à Dieu. Tisha ngo tuba basazi turyugaraniremwo. Emwe icyo kintu mw'abantu b'Imana naho ndokivuga ko nta muri yovuga byose, hari ibintu twovuga twicaye turi babiri bitari ku isi yose. Icyo kintu cyari giteye ubwoba, naho twari biye tukibona ko gishoboka, cyabaye nk'iminzerere mu matwi yacu. Turagira tuti ngo tukirabe, ndagenda aho hantu na Kiziga nduguruza rya jambo ryo kwizera, uko nakagisavye kiza kiri uko nyene, ntaha umenga nta bwenge mfise, ngenda ndiyumvira ibi bibaye nibiki, ibi bimbaye ko nibiki. Ndababwiza ukuri, mwashaka kuvuga muti none wo kitubwira ntibyokenerwa byose, ariko mwizera ijambo ry'Imana. Ndaha byose byabaye kurenga uko ndabyiyumvira, ibyo nita indoto biba realite. Kayaga na madame ibiga nibiki, twese ukamenga turajunje kujya ko umuntu arataye ubwenge. Hanyuma turavugana none tugende tujya hano tunywa agafanta cyangwa tunywa akayi turuhuke. Hanyuma nyuma turatumva umunezero wacu, twoja muhira tukaryama mu byatsi, tukaryama nta two tunezera kindi atari gutatu uturyame duhore gusa, ari indya, ari ibyo turya, ari ibyo tunywa. Umenga uyu mwanya turyamaho nk'ababunze twarengewe kubera iki? Kwiyugaraniye mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Amen. Umwaka wo kwiyugaranira mu ijambo ry'Imana, abantu b'Imana, Imana ikakwishura ibintu bikomeye rwose. Ndibuka kera narigeze kuza gukora muri akazi muri Egidezo, nasabye akazi. Hanyuma rero hari kera cyane, hanyuma rero dukora akazi twari abantu 35. Hanyuma rero dukora test écrit yari nini cyane kabisa. Hanyuma rero mpagaze ku ijambo ry'Imana yanditse muri Zaburi 135 ku murongo wa 6. Iyo jambo rivuga ngo igihimba yuhoraho cyose nicyo akora mu ijuru no mu isi no mu kiyaga n'ibyini kuzimu hose. Yego kabisa, igihimba yuhoraho cyose nicyo akora. Bibasha kweri ngiye kumuhimbara wewe n'abandi bose tubahimbara, wewe kimuhimbaye wenyine aragikora. Ntibasha Mwami ndagusabye akazi ukambe, n'abandi bose bitobahimbara, wewe biguhimbaye urakamba. Mwami Mana naho ndo umahazohava mu nyuma ukambe. Yo ndakora cya kibazo test écrit, hanya mu nyuma batazamareza muri iyo minsi ndarota nduwanyuma. Shetani bongo uranguha, ndota nabaye wanyuma. Umuntu yarahagarikiye icyo kibazo, bari abagabo 3 bakomeye. Umuntu wese barambira wewe ngo wabaye wanyuma, hari mu ndoto nabaye wanyuma. Wego nta numwe narushije ngo ya yo ndatangaye. Mu nyuma rero ndikangura, Mana handi wanyuma ni kuri none nabaye wanyuma nyene. Ingero mu nyuma bazana amakopi emwe n'amazina twari twapfunditse n'izina ryawe ntiwaribona, n'abakosora bakosora amakopi mbwa amazina yarafuze. Hari ukuntu kujya twakora konkuru bari bayuganye ahantu ugafunika urupapuro. Tugiye gutora amakopi yacu bayasanzaje, warabaye kiretire yawe amanota nsanga ndi wa mbere uwa kabiri namusubya nyamanza arenga 10. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Urabyumva ngenda Satani aza kukugora akwereka ibintu bitari byo, akurotesha lo contraire. Ibyo Satani akwereka sibyo, yakwizera Satani. Kiri ukwizera mukunzi wanje naruhe bwayokizwa, niko muri byavuze. Ibuka ngo Paulo yari umwansi w'ibyiza, ariko Yesu yaramubikiye atabizi na gato. Uwo mwanya ahinduka intumwa ya Yesu. Nawe wokizwa, nawe wotabagwa. Uyu mwaka ni umwaka wo kwiyugaranira ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ibahezagire cyane. Hanya munyuma rero bayi wa mbere bagiye kuri test orale, nayo bari bakinca hehe. Yegi umuntu maze kumutsinda nyakumutsinda akwiruka inyuma, nawe umwomi inyuma yiruka. Jambo wa mbere
ndahakora. Ikindi gihe mwabantu b'Imana ndahamaze imyaka mbona amajambo y'Imana hariya muri Genèse chapitre 26 verset 12 havuga ngira Isaka ngo yabibye mu gihe cya kigoyi, we warabiba icyo gihe Imana imuhumugisha ngo yimbura injuro ijana au centuple. Mu gihe cy'inzara arabiba, mu gihe cya kigoyi arabiba, akayimbura byinshi, aratungatunga mu gihugu yarahungiyemo, abana mugirira inzigo. Mugabo yabibye mu gihe cy'inzara. Na wewe urashobora kubiba mu gihe cy'inzara. Ntidukorera Imana ko yadutunze, dukorera Imana kuko tuyizeye. Haleluya! Kuko twizeye ijambo ry'Imana, kuko turi ku ijambo ry'Imana. Disha nanje ngira mbibe. Ari twari dukenye iyo regide zana nayiroyemwo, amayirandi yari menshi. Nafa gushya kwa karuvati, ariko byukura amayirandi yari menshi. Twari dukeneye menshi. Yararutaho nakora, yararutaho nari najemba muri regide yari yagwiriye, ariko twari bwatunganirwe. Munyawe ngira mbibe nanje naho dukenye, ngira mbibe. Nari nzi amafaranga ibihumbi bingahe ku mufuko. Icyo yari 20,000. Ndirukanga mbakubira neko ndakora. Ndahiga abapasitori tako turayaga. Ndabano no vuga n'amazina. N'abapasitori bariko murabazi cyane. Nindaje kundangwa bityo 200. Ndabe umukozi w'Imana. Ni nayo n'ibikorwa by'Imana. Ndicyari kigira 10. Yarayo nsigaje. Sigaranye mu mufuko. N'umugore sinamubajije. Bimwakire nayo mbibye n'ibikorwa by'Imana. Barayakire ndandirukanga. Mwibarabara Imana. Ayo mahera ndaguhaye. Uraryoharura. Uraryoharura. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Uyaryoharura ndi ku mutima. Nakata cyonsigaje. Uyaryoharura. Ndabivye mu gihe cya kigoyi, mu gihe cy'inzara. None rero kujya Isaka yabivye mu gihe cya kigoyi, akimbura au centuple. Naho ndi ndabunda nja ngaho nk'abantu b'Imana. Haciye umwanya numva ahantu bari bakeneye akazi k'umugoronome, ngomba ko ndahasabira muri umunanje kuko yari umugoronome, n'ubu n'umugoronome. Cyanda telefone abantu itelefone bampaye ngo bakora ikarusi muri World Vision. Telefone bampaye nkagira ngo bampaye muri World Vision. Umuntu yitavye aritaba ati halo ntijewe nanumvise ko ngaho mwamufise poste amukeneye umugronome naganwe ko no baha mukandida. Nyamunanyishuye ati kungora avuga arashavuye ngo non c'est pas ça ngo moi j'ai besoin d'un psychologue. Haleluya. Amen. Nanje j'en suis un. Nyamuntu ndanumva ijwi n'umuzungu kazi tweze guhura rimwe gusa ahantu. Newe none buri naka. Yego ati wona bya ndi Noah. None bigeze ati none wowe he. Je buri wona wowe ati ndi Gitega. Je na ndende ku Karusi. Ati no. Ati ngani World Vision mugabo y'Igitega. Abo? Nyoka no. None wewe uri umupsikologe. Haleluya. Yego ngo wokora mu kazi ngo dukeneye ngo vraiment ngo psychologue ngo tumaze iminsi ngo turondera ngo umukozi mwiza vraiment ngo twarabutse ngo abantu bose ngo twaronse ngo ntibabishoboye ngo tugomba abantu bakunda abana ngo muri ya projet vous savez vraiment tu peux accepter. C'était le quoi en vendredi. Nanje ndi byukuri ndi bon ngo bene baneza siniteguye ariko ni vraiment c'est pas ndakwinginze nowe ndakwinginze vraiment ndiyo vraiment ni none je vais réfléchir ngo yango ndakwinginze vraiment ngo wokwemera yo none no korea ati wokora Igitega yo maket ngomba kuva vraiment mu Bujumbura ngo wogira CV ngo umushoferi waje kuyitora uyumvira ibyo bintu en vendredi. Umushoferi akava Igitega akoroka n'imodoka aje kwakira CV yiwanje, araduga nashira umuzungu umva amagambo makeya nta mu modoka nta saa sita ntana no wadani madame rega jewe
abantu bakaza hano muri World Vision ibi byangendeye uku nuku nuku nuku. Tubirabe. Hanyuma rero munyama lo vendredi ikurikira bakiye bakorana wa muzungu n'umudirecteur yaraba World Vision mu gihugu n'uwundi nyine abantu ngiyo akazi ndakoze n'ayo ma interview ngiyo ati turakwemeye ngiyo kontra umushahara wanje umwefu wa 4 Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye n'uwo mwanya nyine bakaye kontra iri mu mufuko. Imana umeze ibintu birabaho. Bati wewe uzora ugenda kuri terrain imisi 10 mu kwezi kandi iyo misi 10 tuzora tugwa fredo misi y'imisi 10 ngaya yari programa yari projet muri UNICEF bakora na World Vision bacaba fredo mission z'imisi 10 zomara kuri terrain. Umuzungu arambye ati ni warenze imisi 10 ntabwo tuzokongerako nivyashika naho ntuyishikire ntuyimare amahera ni gwawe ayo bampa yonyine muri fredo mission yarantunze ndavuze wa mushahara ubundi ko nababarira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana ni kwiyugaranira mu ijambo rye kwiyugaranira hehe mu ijambo ry'Imana irafise nk'ibicisha irafise nk'ibigenza singoba ngo wewe ubone inzira wiyugaranire mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi ndambeze mu babarire bariyuganiye mu ijambo ry'Imana barabona Imana. Mwazi Namani cya gihe ciwe bimugoye yagomba kurikengera baramuhanura bati none yagusaba ikintu gikomeye hoho wigikora enda fata iryo jambo ry'Imana ukureke muri ayo mazi tugiyuganiremo turabe nivyanka ugende umubaze ariko nivyakunda turabe ko iryo jambo ry'Imana ryo barifise ububasha agize akorokerayo impamvu ibyamubayeko Namani yarabohotse yiyugaraniye muki n'ijambo ry'Imana yarahanuwe n'abantu ati iyugaraniye mu ijambo ry'Imana reka kugira amanyama utahanye ikiso iyugaraniye mu ijambo ry'Imana nyakubahwa Namani akagenda akize muvyibuke. Abantu biyuganiye mu ijambo ry'Imana ni benshi. Uribuka Petero muri Luka 5 weraho igihe Yesu yarobesha amafi menshi bari baraye bararoba barabura ku murango Yesu akoresha ubwato bwa Petero arabwira ubutumwa bwiza izuba riva muri mati Petero terera ubwato urobe atega ni ku murango twareko uracyate twaronse atariko rero ati ndahinduye ati kubwijambo ry'Imana ati kubwijambo ryawe yatereye urusenga ku murango abantu izuba riva aba specialist nta narimwe baroba ku murango ibindi biba nta logique irimo babigize uko baroba amafi menshi. Petero atashika imbere ya Yesu ati Yesu biruhande yewe ndi umunyabyaha. Yesu ati nyacutinya mbere kuva mu ndaguhinduye umurovyi w'abantu. Yesu nashimwe cyane. Yiyugaraniye mu ijambo ry'Imana n'amajambo menshi ndetse yavuga ngo tuyamare ariko nawe uyu mwaka uze wiganire mu ijambo ry'Imana. Mbega harimo abagomba kwiyuganira mu ijambo ry'Imana uyu munsi. Dusenga Imana ibahezagire cyane n'aya majambo. Namba hari umuntu avuga ati by'ukuri jewe ndagomba Imana imbingomezi. Dusenga Imana uvuga uti Imana ndagusabye uyu mwaka nze niyuganire mu ijambo ry'Imana. Mbega wowe uriho ufata iyo decision neza ko uyu mwaka woba spécial année de la parole de Dieu, année de la méditation de la parole, année de retraite avec la parole de Dieu, hein? Année de la parole de Dieu en moi. Mbega wowe urimo tugasenga Imana. Ego. Haleluya. Nizera ko ari twese kandi nivyo mu by'ukuri bantu b'Imana ntacyo novuga ariko mumenye yuko notre secret de la victoire c'est la foi dans la parole. Ni ijambo dutwara ryonyine tukizera. Muri yavuze ngo ukwizera kwacu kurahamye pe gushinzwe ku ijambo ry'Imana. Natwe dutinya dushikame gusa. Twabonye ubuhungiro muri Yesu. Uyu mwaka mukunzi ugire umwete wo kuba mu ijambo ry'Imana. Uzoje gusenga. Dufise intahe nyinshi cyane twovuga ariko twozereza ngaha zose. Twarabonye Imana avec la parole de Dieu. Aho ngeze
n'ijambo ry'Imana, kandi n'ahandi haracariho. N'ubu ivyo ndimwo birantangaza kubera ijambo ry'Imana nize karyugaraniramwo. Nawe reka dusenga Imana, Imana ibahe kwiganira mu ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye kino gitondo canke kuno mugoroba canke n'umurango bivuye naho umuntu wese ari. Ndagusabye mwami Yesu amajambo yawe tuvuze nk'amwe tuyavuga mu kirere, ndakwinginze ngo agire ikimazi gihambaye mu mitima y'abaryumvise. Warakoze kuri ubu buhinga mwami, ijambo rica mu kirere rigashikira hambavu yaho umuntu yicaye, rigashika rikahicara, ikicarana n'umuntu, rikamuja no mu kanwa, rikamuja no mu mutima. Abantu mwami bumvise ijambo ryawe mwami, ndakwinginze uyu mwaka baze babone ibitangaza vy'Imana, baze babone gutotahara kubw'ijambo ry'Imana. Mwami Yesu uzubaho utwanya two kubana nawe. Mwami Yesu baze bagura uburyo babugwiza kuko iminsi ari mibi. Ndabasengeye umugisha mwami uva ku Mana, ya majambo y'Imana mbora nsoma nkayitembagazamwo, nkayifuka, akambera umunezero n'umugisha, akambera indirimbo nsha. Ndakwingiza abantu mwami nabo baze banezerwe muri mpwemu. Amajambo y'Imana bagire bazima, amajambo y'Imana bagire abavyeyi, amajambo y'Imana bahingo, amajambo y'Imana baha akazi, amajambo y'Imana baha amahoro, amajambo y'Imana abakiza ingwara, amajambo y'Imana abaha ikibanza imbere yawe n'imbere y'abantu. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Mbega hari umuntu wakeneye kuvuga ati imbere yuko iri jambo ry'Imana naho ndaryakiye nkizera, ndafise ibyo ntunganya mu mutima, ndumva mfise intege nke, ndumva hari ibyo nakojeje imbere y'Imana, naho nogiyugaranamwo ndafise ibinsinda, ndafise ibingoye. Iri jambo ry'Imana wumvise nayo nyereka kanya waryizera. Yesu Kristo uyu mwanya uraharigwa ibyaha byawe vyose. Nta cyaha gifise ijambo imbere y'ijambo ry'Imana, nta cyaha gifise ijambo imbere y'amaraso ya Yesu. Nimba hari umuntu avuga ati ndakeneye gutunganya umutima, Yesu ambabarira iki niki, naraguye mu ntege nke, naraguye mu caha kimbabaje, ndi mu gahinda, uyu mwanya tugusengera Imana ahuri, wizera ijambo ry'Imana kuhariwe. Nimba wowe urimwo naho nyene niwature tugusengera Imana. Yesu aguha umugisha. Musengere. Musengere, Imana itugirire neza imparire. Amen. Haleluya, haleluya. Ego dusenge cyane mwese kabisa, umutima wese muri bikoroheye ufukame, kuko Yesu arakubabarira. Urumva niwe muri kumwe hafi yawe, ni ijambo riri hafi yawe kabisa. Iyo umaze kwihana ibyaha byawe ukabyatura mu mutima, urumva ijambo ry'Imana ni iryo nyine riri mu mutima wawe, riri hafi yawe mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Uryatuye uti nsengera mwami, iti ndihanye, mbabarira bya bindi sinzongera. Agakiza kaba kinjiye mu mutima wawe. Turasenga Imana mu izina rya Yesu. Sinzi ko mwari muje afise undi muntu yobasengera, niba ivyo byokoroha. Kaze mwari muyedi usenga Imana ubasabira imbabazi. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mana uhambaye kandi ugororotse, turanezerewe rwose iri teko duteye muri izi ntango uyu mwaka. Biguhimba Imana, egome kugira neza imitima yacu, kubw'uko ushimye yuko twiyugaranira mu ijambo ryawe ryo gana uko uduhaye uyu munsi Mwami Imana. None abasavyi bawe baririmbuye Mwami Imana, basanze imbere yuko biyugaranira mu ijambo ry'Imana hari ibibatsinda. Egome hari ibibatsinze Mwami Imana, kubwira ijambo barumva arabatsinda, no ku bindi vyose basanze Mwami Imana, egome arabatsinda. Ntibashimye kuvyegumizamwo, bahisemo kwiserura imbere yawe. Nawe serukana imbabazi zawe Mana, zimwe zibonerwa mu maraso matakatifu ya Kristo Yesu. Amaraso yuhagire, yeze, atunganye,
uyu muntu wese yirimbuye, uyu muntu wese avuze ati munsengere, uyu muntu wese afashe engagement mu mutima wiwe ati uyu mwaka si umwaka wo kugenda kararamago, si umwaka wo gutwarwa akayombekere ngo mve mu ijambo ry'Imana, si umwaka wo gutwarwa akayombekere ngo mve mu vyizegwa nyakuri, si umwaka wo kwifatanya n'abayari ya peyori, ariko ni umwaka wo gushingwa neza mu ijambo ry'Imana, ni umwaka wo kuyoboka neza Imana. Imbabazi zawe zimubeko Mwami Imana, amaraso ya Yesu amweze mu kuri, mu izina rya Yesu, yumve yuko ahari we, yumve yuko atsindanishirijwe, yumve ko atajwi rimurega mu mutima ukundi, amahoro yawe atagira uko yovugwa, aca atemba nk'uruzi mu mutima wiwe kubwo ko atsindanishijwe n'ubuntu bwawe. Urakoze Mwami Imana, icubahiro n'inganji n'ibibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. 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 Umwami Yesu abahezagire, umwaka mwiza. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Narakoze cyane, nagerageje kwandika ibintu, nandika ibintu byinshi ntabyo nababwiye. Mugabo ndagomba ndababwire ngo twumvise ko ari ukwiyugaranira mu ijambo ry'Imana, si ukwiyugaranira mu ndoto. Mbega mwabyumvise? Si ukwiyugaranira mu ndoto, mu nzozi, ni ukwiyugaranira mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma murabona nafashemwo ibintu byinshi cyane. Turakwiye kumvira impanuro z'abakozi b'Imana. Mbega ujya mugore iyo atumvira yari kuva mu kibazo yari arimo. Naho umenga ibyo baguhanuye ukumva umenga ntibihuye na logique yawe, kuko ntibyari bihuye na logique y'ujya mugore. Mugabo bavuga ati ko umukozi w'Imana ariko avuze ndabikoze kwe. Turakwiye kumvira impanuro z'abakozi b'Imana, kandi turakwiye kugaruka byagenze neza, kuko niyo yari kumvira hama bigenze neza amavuta akamubana umurengera ntagaruke, ntiyari kumenya ngena bigenze. Turakwiye no kugaruka byagenze neza. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Kandi turakwiye kubiba no mu gihe cy'inzara. No mu gihe cy'inzara tubandanya kubiba. Amen. Amen. Ikigira gatatu canke kane, nabonye ngena umukozi w'Imana ashobora gutanga ibiruti ibyo afise. Amen. Muri principe y'abantu bava ngo nta utangisha adafise. Mugabo umukozi w'Imana ashobora gutanga ibiruti ibyo afise. Ibyo bintu bumva ari logique irimo, mugabo niko biri. None wowe umuntu agusavye imigabane ibiri, deja wowe ufise umwe, agasaba imigabane ibiri kandi akayironka, iyo fenomene mwumva ari gute? Umukozi w'Imana ashobora gutanga ibyo adafise kwe, ashobora no gusengera agwaye. Murabona ko Pawulo yari agwaye, akagwara akamara imyaka yose yayimaze agwaye, mugabo ahaciye igitutu ciwe abo gikoze ko bakaca bakira ingwara. Yesu nashimwe. Amen. Ntihagire umuntu akengera abakozi b'Imana ngo yibaze ngo ntibaguha ku byo bafise. Ushobora kuharonka n'ibiruta n'ibyo adafise kwe. Yesu nashimwe. Amen. None rero reka tugeze ngaha, mwabonye igikorwa c'Imana no kugwiza, ni multiplication. Yaba byashoboka tugasengera abagwaye nawe yaba amasogone byo babyiza mukunzi. Ego turaja kubasengera. Kama rero kandi irindi jambo nabonye mwe nagwanda babwiye nuko
mu kirundi bavanga imfuvyi ntiyibarura. Mbega muri Yesu imfuvyi iribarura. cyane None izi imfuvyi zagomba zibe esclave zice zihinduka miliyardere numva ko ziba zibaruye none. Amen. Yesu bari kuri porte ya esclavage bagomba binjire muri esclavage kandi mu esclave byari mu esclave. Mugabo imfuvyi iri kumwe na Yesu iribarura. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Ntihagire uwemera fatalite y'amagorwa. Nagomba bagire ngo muri Yesu twaracunguwe kandi muri Yesu imfuvyi iribarura. None rero tugomba tuce dusengera n'abafise intege nke z'umubiri. Tugomba dusengera abafise intege nke z'umubiri. Mugabo nagomba ndabasaba ikintu kimwe naho kumbure tutabura tugikora. Muje kugurura umuntu wese mwugurure rimwe mwese mikro. Umuntu wese avuge n'akanwa kiwe ngo ndaje kuvuga rimwe kabiri gatatu. Umuntu wese acavuga ati ngiye kwiyugaranira mu ijambo ry'Imana. Kugira numve ko ijambo ryashitse mu kanwa. Umwe mu kanwa. None tugurure mikro twese rimwe kabiri gatatu tuvuge tuti ngiye kwiyugaranira mu ijambo kwiyugaranira mu ijambo Amen. Aho ijambo ry'Imana turumvise ko ryashitse mu kanwa kacu irishike no mu mutima rero niho ibitangaza byaryo bihita bigakoreka. Yesu abahezagire. Tugomba rero tuce dusaba umukozi w'Imana yatubwira ijambo ry'Imana asengere n'abagwaye kandi umuntu wese agwaye aduze ikiganza muri bwa buryo dusanzwe tubikora. Hanyuma rero dusengera abagwaye bari hano n'abandi badutumye ngo tubasengere tuje tubazana mu kwizera muri isengesho. Hanyuma Yesu abagirire neza. Mwongere mwugaraye ma mikro hanyuma umukozi w'Imana asenga Imana kazi. Reka dusengere abagwaye n'abandi mufise iyindi mitwaro kanaka nk'uko mubyumva n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Kuko sirijwi mbaye ndakoresha ni ritoyi cyane kandi sinajewe ndi mutoyi cyane nicaye ahantu hatoya ku ntebe imwe kandi ndi mu nzu ntoyi nta kintu twebwe twokora na gato. Mugabo ubutumwa bwiza tuvuga n'ubushobozi bw'Imana. Rero ndabasavye n'ukuri ntiwemerere shetani kwa kuzanira ibintu biri contraire y'ukwizera. Mwumvise icyo Imana yagiriye neza umufasi ni konsesa nicyo nawe Yesu agomba gukorera. Kuko icyo gihe twavuze ijambo ry'Imana nk'uku nyene twavuze Yesu tuvuga Imana tuvuga Yesu niwe twirata niwazwi niwe ukwiye gutahana. Ijambo ryiwe twavuze ko ryaje muri Petero wa mbere 2:24 aba ngo biwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe abambuye ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugoroka kw'Imana. Ngo inguma ziwe nizo zabakije. Akajambo kavuga ngo inguma ziwe nizo zabakije. Vous avez donc lui duquel dont les meurtrissures nous ont guéris. Ni muri passé composé. Urumva byarabaye. Twebwe muri twebwe Imana cyangwa Yesu ayapfa ku musaraba ingoma ziwe zatwensitayemwo la guérison. Muri twebwe harimo la guérison. Par la foi. Ndi wumva izo ngwara uno munsi nizeye ko ingoma za Yesu zangijije. Ni ijambo ry'Imana y'ubushobozi rihoraho. Muri iyi minsi mesi ingwaye mbabaye gose nahise amadureur cyane muri nerf sciatique imwe. Kubera yuko namaze igihe baba ko ngwaye ama disc abiri. Turisengera muri iyi minsi nubasubiye kubabara. Ye kwa muganga barampima basanga imwe yarakize karapiruse byagenze gute bitangaza by'Imana. Baca bamvura iyo yindi. Ubu nuko ndashima Imana n'igitangaza. Numye ku majambo y'Imana yo muri Yesaya 53
hariho verset 4 ivuga ngo et pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, hein? Et pourtant naho ubabaye, et pourtant naho umeze, et pourtant naho muri ako naho mbaye ndababara, et pourtant kandi aho nyene mbaye mbabara, aho nyene ari intimba zanjye, donc mes souffrances yishizeko, mbaye mbabara aho nyene, mes douleurs arizo yikoreye. No, ndavyanse. Dusenga Imana wizere amajambo y'Imana, wizere mu mutima, wizere uvyemere, wature kukize mu izina rya Yesu, uzoshinga indahe nawe. Mwami Yesu, mu izina rirutanye andi mazina yose, turasenza Imana kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe riravuga ngo inguma za Yesu nizo zabakijije. Haleluya. Ijambo ry'Imana naho tugwara bivuga ngo et pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Seigneur, warikoreye toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Ingwara zose z'imigongo warazibabarijwe, ingwara zo mu mitwe, ingwara zo mu mazosi, zo mu mihogo, ingwara zo mu gikiriza, amadiabete n'amahypertension, ingwara mwami Imana zo mu mitsi, ingwara zo mu migongo, ingwara zo mu z'imitima n'ibitigu, ingwara zo muri intestin, ingwara zo muri rate, ingwara zo muri prostate, ingwara z'uburyo bwose iyo ziva zikagera zose Yesu Kristo hariya ku musaraba, inguma za Yesu zazihinduye ubusa. Abizeye inguma za Yesu, ingwara zirahunga, zigahunga. Hariho zibanza zikavuza urwamo, zikaduza inkungugu nkaho ntizizohava. Ariko ijambo ry'Imana niryo rihindura ibintu. Mwangwara mwese kubw'ijambo ry'Imana, kubw'ijambo ry'Imana twizeye, kavuze ngo mwese muhunge, muve mu mibiri y'abantu. Abagwayi mu mitwe bakire, abantu manini isonga idahera nimukire mu izina rya Yesu. Abagwayi amaso, amaguru komi, ingwara z'uburyo bwose nizikire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi imigongo, abagwayi amahypertension nimukire, diabete zigeze kwe nizikire mu izina rya Yesu Munyanazareti. Abapimwe amakanseri nimukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Haleluya, haleluya. Kubw'ijambo rya Yesu twizeye, inguma za Yesu nizo zabakijije, inguma za Yesu nizo zabakijije. Nimukire mu birenge, nimuronke inguvu, ibimuga nimumuguruke mu izina rya Yesu Munyanazareti. Uya abatamotegwa, abatoto bapeti, abantu bagwaye mu nda, bafite diyareze guhagara, nimukire mu izina rya Yesu Kristo. Uya ingwara z'uburyo bwose nimuhunge mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Icyubahiro kibe cy'Imana uyu munsi niyo bitazoshira, kandi bafite ibibazo byose mwami bindi, bafite amadosiye muri za immigration, maze igihe kirekire barindiriye, barabuze dokima, bari muri insécurité. Ndagusabye mwami Yesu ugura amadokima yabo, amadosiye yabo amere neza mu izina rya Yesu, imiryango nibereye unifiye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze mukunzi, hari abantu babuze akazi mwami bakwize kubw'ijambo ryawe uyu munsi, wugurure mwami ubuzi kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Wugurure mwami ama opportunité kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu mwami bafite amadosiye yagumye yose mwami, ibyo bagusengera byose mwami, abantu babaye mwami addicted, abantu bari dependant, abantu bari dependant ku nzoga, babaye dependant ku rumogi, babaye dependant ku busambanyi bw'uburyo bwose. Nimuhoke mu izina rya Yesu, murabohoka mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rihabwa icubahiro. Ibibazo byose mufise mwumve ko Yesu Kristo abibatuye, kandi mufise ingata, imitwaro yanyu ihahuke, y'ibyaha yose ibomoke, mworoherwe, mugira intahe mu izina ry'umukiza n'umwami wacu Yesu. Amen. 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 Mwese muvuge ngo amen. Haleluya. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Nuko rero turashima Imana yo mu ijuru yatubwiye neza, ikaturungikira ijambo, kandi turashimiye n'umukozi w'Imana yumviye akayoboka akazana ijambo ry'Imana. Rero
twagomba kumurungikana intasho ku bakozi b'Imana bamuturungikiye atubwire yuko tubashimiye cyane abarongozi b'ishengero hariya muri Ottawa. amen Mbega amen turamurungikanye intasho. Ego me. azogaruke Azogaruke murakoze cyane Ego cyane. Azogaruke. Ego, ego cyane yabyumvise. murakoze cyane None rero tuzoshishikara ku munsi w'ejo kuri ya masaha, kandi nk'uko twabibabwiye mu kwezi kwa mbere ni ukwezi mu ishengero ryose rya Pentecote ry'i Burundi habaho gushinga intahe. None rero namwe ntihagire uvuga ngo ko ntari en présentiel sinshobora kuronka aho nshingira intahe. None rero twagomba kubabwira yuko umuntu yumva agomba gushingira intahe Yesu agomba gutanga ishimwe, kuko murazi ibimazi byinshi byaravuyeho, mugabo ikimazi kitavuyeho ni ikimazi c'ishimwe. None rero ugomba gutanga ishimwe, ugomba kuvuga intahe ishobora gufasha abandi bene data, no kubimenyesha abankadrere canke abakozi b'Imana, akazoca ahabwa umwanya chaque dimanche gushika ukwa mbere guhere. None rero ntihagire ubuherane intahe yararisezeranye ngo Mana niwangirira ibi nanje nzogushingira intahe. None rero opportunité yo gushitsa iryo sezerano irahari ku muntu wese avyifuza abivuganye, mugabo n'aba encadrere canke n'abakozi b'Imana bakabishira kuri programme. Nuko rero tugomba tuce turangiza dushimira Imana, tuzoca dushishikara. Reka dusenga Imana. Mana nyakubahwa data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uyu mwanya mwiza duhawe uruta iyindi myanya yose umuntu yomara mu bindi. Turagushimiye ko watugendeye, turagushimiye ko watuganirije, turagushimiye ivyo wavuze n'ivyo wakoze, kuko ijambo ryawe rivuzwe mwami igihe cose rikurikirana n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ni ijambo ry'ubushobozi, ijambo ndetse rivuga ngo nta nk'uko imvura na shelegi bigwa bikameza imirima, niko ijambo ryawe ridashobora kugenda ridakoze ico ryatumye. Turagushimiye ko ijambo ryawe rikoze, ririko rirakora kandi rizoshishikara gukora ico ryatumwe, maze uyu mwaka mu izina rya Yesu ukabera umuntu wese umwaka wo kwiyugaranira mu ijambo no kubona refruit mwami ryo kwiyugaranira mu ijambo, hanyuma ukazoshingirwa intahe imbere y'ikoraniro yuko umuntu azovuga mu izina rya Yesu ati niyugaraniye mu ijambo navanye yiki. Turagushimiye Mana, umukozi wawe wakoresheje muha umugisha. Haleluya, umaririkanye ububabare, umaririkanye imisonga, au nom de Jésus. Ijambo ryawe rivuga ngo umuntu niyavomera abandi nawe azovomegwa. Turasavye nawe avomegwe mu izina rya Yesu, maze ubushobozi bw'Imana isumba byose bumutere igitutu uhereye none, au nom de Jésus. Tugushimiye aho ugejeje ukora, nushishikare umaririkanye vyose, umwongere inkomezi zo guhagarara imbere y'ikoraniro ryera kugira ngo ashishikare kuvuga ivya bwa bugingo. Urakoze mwami kubikoze. Turagushimiye ko umuntu wese uramuherekeza Mana, umuntu wese ubane nawe, umuntu wese umugendere, umuntu wese umwihishurire, kandi umuntu wese agende yumva ijwi ryawe, yumve kuri hafi yiwe. Mwami uzobukoze, ugirire neza umuntu wese yari kuri uyu murongo, na bamwe bene data bafatiriwe n'ibi na biriya, nk'uko watugendeye nabo bagendeye. Umunsi w'ejo uzodukoranirize hamwe, wongere uduhezagire, wongere utunezereze, tubisavye mu izina rya Yesu, amen. 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 Nuko mujana Imana Yesu abahezagire. amen aba baheza Amen. Afise akanya bashobora kuramukanya mu kanya gatonya.
Yesu nashimwe. amen Ndi Patrick muri Maroc ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. mahoro cyane Patrick Yesu aguheze ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. amen Amen. amakiga iva mu Burusiya Ni sawa